Dawidi yaririmba muri rurimi rwose yararirimba. Together Worship yavutse muri 2018. Ndaguhimbaza Bon, nkuko twabivuze turafise igiteramo itariki 15. Azoba ari dimanche apana iyi ntiro wit iriya yindi kurikira muri seti mu Ngagara aho bitwa kuri Libre kuri Saint Gabriel. Yanyuma wewe ukora ibitangaza kandi ushitse amasezerano mana uko ni kuri. Olala, yes, 1 2, yes, ni Mr. Koresha umwanya nta wundi kwa kundi ahandi nka wa wundi, yes. No musi rero ndakubwira ati banzo ufite ndetse absolute kugira ndakubwira abantu turi kumwe n'ivyo tugira tujemo. Ndazi muri introduction wabonye ukuntu bakora ikungene bameze ariko ngira renda kubwire ati turi kumwe n'abantu abakozi b'Imana. Imiyabaga y'Imana. Yes, bitema. Namahoro mutama. Meze fresh Imana. Ku mazina yanyu babita bande mwe? Nitwa Kwizera Meshaki. Ego. Brother, wewe ubakwitangwa iki? Iradukunda Vincent. Iradukunda Vincent. Wewe mutama ukwitangwa iki? Ku mazina yacu batita Niyonkuru Samuel. Uvuga uko nyene canke hari ikintu ufite mu kanwa? Nuko nyene dusanzwe tuvugana ko Imana yaturemye. Sawa. Yes, turi kumwe na ba Vincent ba Samuel na Meshaki. Ndakunda kwibagira cyane urazi amagome ni menshi mu. So aba rero jewe nararonse ubutumire bwabo yuko ari abantu bariko barakora umurimo w'Imana. Ya na Jesu nzokizwa kabisa ko ndize mbona misore nkanje tungana bakijijwe biyegereza Imana biraryoha cyane na je ndabona nize ko nzoza. Brother, mpere kuri wewe niki cyatumye uhitamwo kuba umuririmbyi uririmbira Imana mu gihe benshi bamungana bari mu vyisi baririmbira ivyisi? Bo icyatumye nja mu mwuga wo kuririmba nuko narasomye Bibiliya ndabona aho byashikanye ba Dawidi yari umuntu anyespira cyane mu bintu byo kuririmba kuko nibimuga n'abagwa madayimoni barakira kubw'ingabire yo kuririmba kubgawo. Uwo ndirimbira akarimbo kamwe muzo Dawidi yakunda kuririmba. Dawidi arakomeza aratamba. Iyo ni indirimbo ya Dawidi, niwe yaririmbye Dawidi. Ofete Dawidi indirimbo zose turirimba turi expire kuri Dawidi kuko n'umuntu yadutambuye mu byo kuba inspire. Ni gute uri inspire gute na Dawidi mu gihe atandirimbo yiwe nimwuzi? Bo Dawidi urumva indirimbo zo turazizi kuko izi composition zose dukora cyarigiye twibaza ku maverse Dawidi yaririmbye. Dawidi rero ofete Dawidi yaririmba mu mpande zose yararirimba ku vyerekeye gukira ugucunga ugutazira Imana. Mbega ngo yaririmba mu ruhe rurimba? Dawidi yaririmba mu rurimi rwose yararirimba. We ndumva umengo wavuna ni. Yes, Vincent, weho mu bisanzwe no group yanyu yitwa nde? Kumengo muri group Together Worship Team niko yitwa. Mufatire ntandohisha. Yitwa Together Worship Team. Together Worship Team. Together Worship Team. So ni group yavutse ryari canke ntibikuraba ndabibaze ubijejwe? Bazo mushefu ngaho no bandamurengereye. Uyu Meshaki fatira abanyene. Meshaki, Together Worship Team niyo group musanzwe murongoye. Yego, Together yavutse ryari imaze igihe kingani? Together Worship yavutse muri 2018. Mu ntango nyereza ko mu kwezi kwa gatatu guco. Urumva uca wumva imyaka imaze nawe uri umuntu none ntiwize Imana ntubize. Naho nyene kwere. Niho yavuka. Naho nyene niho yavuka. Musanze muri abantu bangahe muri igu? Bo dusanze turi abantu bane hariho umunsi kumengo muri batatu. Hariho mudada yasivye, we nawe nyene turi kumwe. Hari no mu batera ariko we nitumushira mu barinzi we no mu batera nawe nyene ari muri Together Worship muga ntiyaje. Ego. Ntabwo ndi mu bafondateur ariko ndi mu bamambre. Mamambre dusanze turirimbana muri. Hajya we nguririmbijwe rya kangahe? Bo turasanze turirimba
ku maji Imana yaduhezagije bivanye na motivation umuntu asanzwe afise wewe rengurira imbijwi rya nka kanga chef hariya bishitse agaca gushira nko mu ijwi rya kabiri uraririmba muga experience sanzwe ndirimba n'ijwi rya gatatu sawa nkubitira ku kajwi kwijwi rya mbere ndirimbira akaririmbo gatoyi ku gatwijwi rya mbere wewe ukora w'ibyo abantu badashoboye gukora wewe usiza w'amasezerano yose ndaguhimbaza iyo ni ijwi rya mbere ya ni ijwi rya mbere ijwi rya gatatu gatoyi wewe ukora ushobora kurimba ijwi rya gatatu ijwi rya gatatu ufite ntiyoririmba ari wenyene ategeza ko bamushyiramo irya mbere agacegera irya nagira numve ko bishoboye nataliye si bakunzi ba Flip GTV uru nugwaruka rusanzwe rwahisemwo gukurikira Imana mu gihe abenshi na cameraman wacu arimwo bahisemwo gukurikira ivy'isi ariko reka ndabibariza akantu kamwe mwebwe byabajemo gute kugira muhitemwo uno murimo reka mpere kuri ya jewe ukuntu byanjemo navukiye mu miryango ikijijwe mama wari pastor na papa wari pastor oya ubwo papa namurasangiye umwuga n'umufana wawe canke bushobora kuba umufana we muga mama navutse ari umukristo cyane ndabikurira mwuko papa wari umustar yewe reka nibirefu ni gacupa ni kujya genda urabizi kujya genda ni kujya genda ariko mama wawe arakijijwe neza cyane ucuvuga ati reka nkurikire mama papa ndamukubita nasanze iyo nkurikira papa ahubwo ntari kuba nzimiye niho nafashe mu rugo ababona yuko gukurikira agacupa gukurikira bya bindi ariko ariyo nzirayo wewe wakurikiye mama wawe niho wabonye yuko ariyo nzirayo sinakurikiye mama ahubwo nakurikiye ikiri muri mama ukurikiye ikiri muri mama wawe cyari gikice agakiza nicyo cyane ko kari muri we nabonye ukuntu ayitwara ndavuga nanjye reka nisuge mama ahubwo rero cyane nkuze cyasanga icyo nakurikiye gifise akamaro gusumba ikiri nakaye kamaro nko kuturonka tubiro vuga ati akamaro nakuye mu gakiza mu cyatumye nkurikira mama okay kimwe sinjya muri boîte cyangwa muri karaoke ibyo ni ibintu nasezereye ujya muri boîte cyangwa muri karaoke nta bantu baba bakeneye kumviriza ijambo ry'Imana bokirira hajya nyene hajya muri boîte ibintu bibera kumengo Yesu yaricarana n'abamaraye yaricarana n'indaya yaricarana n'abasuma batoza akora ibiba ndabeshe murongozi mbo kwicarana nabo ntibyasigura ko Yesu nawe ari indaya ndibaza yego ariko nuko bratatubwiye ati ntashobora kuja muri boîte eske muri boîte nta muri boîte Yesu rero muri boîte ntiyari yajanywe no kunwa canke no gukora bijya bakora muri boîte yabajanywe no kurokora no kurondera intama rero bajya nabo urumva uwo nawe ni woja muri boîte jewe noja yo muga mfise objectif y'uhora y'Imana yantumye nja gukora wavuze nawe yuko adashobora kujayo wewe umubwiye mbo urumva yavuze ko atoja yagiye kunywa bya bindi mu bamugiye kunywa mwebwe ariko reka kada tubwiye neza yuko udashobora kuja muri boîte arivyo wasezereye bon niyo nyungu wabonye none niyo nyungu jishaka inyungu wabonye mu gakiza inyungu nabonye mu gakiza inyungu ya mbere mu gakiza hari byose umunezero wose uzi kubaho uri mu gakiza ntushobora kubaho ufise umunezero utari mu gakiza ntibikunda mu gakiza hari amahera byose biriyo byose biriyo wewe nguratunze kandi uri umutunzi amasengesho yonyene insenga je batungishije benshi kuko hari abantu babayeho badasenga none cyabibaza ko babayeho gute reka nibarize brother ngaye ari mbicwi rya gatatu agiririmbaye brother wewe mu gakiza wahaboneye iki mu gakiza twashoboye gusanga byinshi igihe ko nitugeze tuba mu bisi nkuko twabivuze kare mu gakiza twasanze harimo ibyo twiyumvira byose ko bidashoboka byose twasanze mu gakiza birimo yego cyane akarorero mu gakiza harubwo twahora twibaza ngo just nk'abo abisi barafise uwundi munezero bo bibaza mugabo uwo munezero nasanze ni nawe ugira mu gakiza n'uwo munezero uzoba uriyo
umunezero wo kumenya Imana ninagenda kurondera amahera ndi mu Mana birashoboka kandi nawe uri mu isi birashoboka mugabo objectif ya mahera aza gukora ibitandukanye mu Mana niyo avantage nabonye wowe utarakizwa wona inzoga wana amacupa ngahe nabikubwiye brothers nigeze ndeka gukizwa navutse nk'ijiju yego bro wewe wana inzoga zingahe utarakizwa nakubwiye gute kupfa mvuka sinigeze oya ngo ziweho guta gacupa numva ngo we ashi nukuri sinibaza ko n'abavyeyi bigeze banayimotereza yego nta nzoga nigeze nywa uko mubona ndi kose je nta nzoga nigeze nywa yego yes iyi Together Watch team rero ni team irangura umurimo w'Imana ariko hariho umengo ni giteramo mumirije gukora Bo nkuko twabivuze turafise igiteramo itariki 15 azobari dimanche apana iyi Niro Wit iriya yindi kurikira ni concert twize event talent team mwize canke mwize twise sorry twise event talent team aho twashoboye guhamagaza amatimu ashika kuri 5 tubona ariko aravyitwaramwo neza muri kano gace kiwacu kino muri Noa turabahamagaza kugira hariyo byose ko ndabiraba kuko twabishize kuri afisha n'amazina twagiye turatoreranya ariko sindazifata ku mutwe ariko zirahari rero izo team vraiment nizo twamagaje rero nizo ziriko zirakora iyo ni nka competition ngira mwamaze kumva na sanse event talent team rero turiko turamagaza itariki 15 nibo bazoba bariko barerekana ivyo bintu bateguye uwa mbere azohabwa agashimwe k'imiliyoni zingahe nibanga rya Together Worship bazoza batazi nico baje guhiganira ego twaravyumvikanye kandi baravyemeye bavyakire neza cyane wewe uzo wa mbere mukamuha n'imbombo n'ibisugu uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bazoronka ubushimwe uwa kane n'uwa gatanu tuzobakomera amashi mwatumye ko igroupe zitanu urumva tuzoha agashimwe wa mbere mwe muzoba murimo twege nitwe turiko turakora present worship bajya bahimbaza Imana no gutazira okay musabe kinone kugira Together Watch team igere ahandi hantu ubona neza ko itaragira bo Together Worship team ni urumva imaze imyaka 2 deja imyaka 3 twayivuze rero muri iyo myaka 3 turamaze kuronka ama confiance cyane n'abantu batandukanye hariyo n'abadutelefona bari nkwanze bakavuga ati ko dushikira ibikorwa byanyu bagiye ku ma YouTube yacu rero ico twariko turasaba no kuri reka yanda matimu adusutene Together Worship novuga yuko turaciye bugufi kandi ntitugira ibikiki rero twosaba namwe tubya tuzoshikana kune namwe kandi natwe dutuma murashobora gushikana kure ubwacu ni muturabe ibikorwa byacu dukora muje ku ma YouTube yacu mwandike Together Worship Burundi mukora ibintu vyinshi bikenewe ama subscribe amabone bijanye n'ivyo nyene hama kugira mu dushikane kure namwe mwamukoze cyane none murongozi nk'umuntu yoja kuri Together Worship Burundi hagati yo gufyonda sabone na subscribe wo musaba vyondike mbo nibaza sabone ni muri rurimi rw'igifaransa hama subscribe ni rurimi rw'icongereza kandi ndagushimire cyane murakoze cyane ego muta wewe unyegereye duha akapera k'indirimbo turimbire gato ikore mugabo iyo yose tanizisi nimbuzi mu izina rya Yesu sawa turirimbire gato mu maraso we Yesu mu maraso yawe mu maraso yawe Yesu aho niho nyirira twese ati mu maraso yes Together Worship team reka ndabashimire cyane yari Mr Koresha umwanya muri ko murakorana muri ikiganiro cy'ubutumwa bwiza nizera neza yuko nukura tukurikirana atarakizwa yo kwakira gakiza sivyo none jewe mumbwiye ikino boje cyo nashaka kuvuga mon frère hari ubundi buzima buri mu Mana kandi tukwiye kukwakira nka twega abajene burya abantu benshi nka twega abajene nkatwe jewe hari gihe mpora nje ahantu nkarira Imana nkabwira ati ariko Mana buno buzima bw'ikijene icoma nkabo tukabuvamwo kuko vy'ukuri ivyaha vyinshi biriko birahugwa mu bajene kandi bakabikora bidibamiye batazi ico Kristo yasukoze ku buzima bwabo rero ico nosaba abajene benshi turashobora gukizwa cyane kuko mukuri ego Dawidi ntuzenya yaravuze ati ubuzima bwo mu Mana
burya abahiganirwa rero duhiganirwe kwinjira mu rugo buntu bw'Imana kugira dushobore gushika kuca Imana yadusezerana burya ntituzoshika ku masezerano tudahevye ivyaha tudahevye ubuzima bw'ingeso mbi tujamwo twega abajene nico numva umenga notekerera nk'abakunzi ba Frigid ariko naje ndabasaye ko mumpezagira mukansengera munsengere hama turangize ikiganiro juste munsengere nimba hari imyuka mibi nza guhura nayo ntashe munsengere okay so uratubabere twashatse tugusengera wakira gakiza oya munsabire uburinzi agakiza nzugo ndakakira okay yifuje ikintu ciza turaza gusenga vraiment twisengere twese reka rero turimba karirimbo kavuga ati we ukora ibitangaza kandi ushitsa amasezerano mana uko ni kuri everyone say we ukora ibitangaza kandi ushitsa amasezerano mana uko ni kuri tashaka gusubiramo kandi yanyuma we ukora ibitangaza kandi ushitsa amasezerano mana uko ni kuri rero amasezerano niyo nashatse ko twakira twese nkuko yabidusabye reka dusenge yego mana turagushimiye Kristo data wa twese uri mu ijuru turagushimiye no kuba bene wacu mwami hari ubundi buzima dushaka kwakira muri Yesu Kristo turashaka ko tubona abajene nkatwe bariko baravuga ubutumwa mu mabarabara bariko barirukanga bavuga ubutumwa turashaka kubona by'ukuri ikanguro ryabaye muri kino gihugu cacu twise turiko turagenda tuvuga ubutumwa tubwira abantu bihana ibyaha kuko iki ni gihe cyo kuza ni gihe ibimenyetso byose byamaze gushika rero gamwame nico gituma nsengeye muri rusange abarundi bose abajene bose mu gihugu cacu twubaha Imana dusenge duce bugufi tureke ibyaha tureke kugabitanya tureke ingeso mbi nziza niho n'ibyacu byose bizogenda bimere neza ukaduha abafasha beza twifuza ukaduha ubuzima bwiza twifuza ukaduha inzu nziza twifuza ukaduha imodoka nziza twifuza hama ikindi kirushirijeho ciza naho tukaronka n'ijuru tukaba tubishinye dukoma amashi tuvuga ati izina ryawe rishwe hejuru mu izina ryawe ryera amen nashaka gutumira abantu bose lokenze tuzohurira aho hepfo kuri Quartier Seti muri Seti mu Ngagara aho bitwa kuri Libre kuri Saint Gabriel yego nashaka kugutumira nawe Mr koresha umwanya byiza wo buhari na cameraman hajya muze mudushigikiye muri abo bajeni bacu kaze turabaye kaje welcome hari abo tuzovumbura hari bari abo tuzovumbura ya umukubito ntushobora kubura umukubito ntushobora kubura kabisa sawa okay reka tubashimire cyane rero mwakoze kubana natwe turabakunda cyane yari Mr koresha umwanya n'abakozi b'Imana yes